abami n'abamikazi bro igene yambaye mama lao yambu cyane yambu cyane uraberewe gose uraberewe cyane bro wowe birori nguriya je ndi marene numva neza kuko ni igikorwa kitihutirwa cyane kugira umuntu agishikeko bisaba ko umuntu amara igihe rero iyo bibaye no gushima Imana werutse yaravuze yuko yigeze gusaba kuja muri sinema yawe yiwe mugabo uca mubwira amajambo atari meza mbona yarambesheye yabivuze siko na bimubwiye okay vyagenze gute vyagenze gute ico gihe ndataye reka sirena kumbe wamaze kunshira kuri niho mbandi uramvumisha yambu cyane turabaramukije aha twaje kwa Constance none uguma wisiga umwanya wose none ubwiza budasanzwe merci African TV abakunzi bayo mwese ndabaramukije n'abakunzi ba Sinema Ndundi nzemeze bien Leonisa jewe nka no haske na solution kabo reka mbaze sima pesa kana Tanzania tudafise kuri ivyo umuntu waniza stilo twari twifuje nka solution cup kumuterera 500. abashimishije muri Fiko. Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeye nizera ko meze neza mose miriwe canke muramutse vena homere. My name is Frank, the answer in African TV. Sonda gwikezo tukatugena mu Burundi ndetse no micungararo yawo n'ahandi hose. Kunzi ba African TV, yes muri Croix Rouge, ikibanza ciza aho twaje muri lancement officiel ya filme nziza cyane gose. Filme yitwa Imvano. Irimo abakinyi benshi bagiye batandukanye. Araho kandi ni filme baje gushigikiramo Constant, harimo ba Fanny Lavine, ba Sabasi, ba Ameda, harimo ba Mimire ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Yes, mu kibanza rero kandi baniza ko haje abasanzwe bakina amasinema ariho kandi haza n'abantu baje kubashigikira kuvuga abafana babo. Yes, muze twinjirane maze kuraba bigiye bitandukanye. Yes, ni filme yitwa Imvano, ni lancement officiel yayo. Tuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuvyerekanye niyo filme. Asante sana. Abami n'abamikazi bro please abinyuma tubaza kubaraba mu nyuma natwe ko turakonza imbere ngene baberewe neza please umuntu wese reka yadukurikirana arabingene bantu bambaye batarava mu muduga ndabo mwami ngene yambaye see the outfit no hask uravigene yambaye mama lao yambu cyane uraberewe gose uraberewe cyane bro wowe birori nguriya je ndi marene ramutse kwanza bakunzi ba African TV kwanza jambo sana wapenzi baba nini watazamaji watazamaji wa African TV ukira ko na yagateke none nda mwenye kweli kagaga kunze bari bongo raba makado wazanye yase guhaguruka fiko oya wari kuba salama mzee wambaye neza cyane none weko tubizi neza yuko udafise umuntu aguhitiramo ivyo wambara ninda guhitiramo ivyo wambara nyemu yera soka basi gato soka gato ndagusabye vamo wambaye neza vamo soka gato kwanza ndabira umuntu atagira n'umushira aha kambara nkuko ubundi oui ingo habona nazi habona fiko amunyesha dudu kwanza hewe jewe shaka kumbwira ndagahora gutiramo impuzu wambara none Holy Spirit mfise mpemu yararandongora nzo nambara mvyo mvuga mvyo nkora byose kandi ndashima
None twizere gusa ko nawe vuba ugira uhindure. Karibu kwanza ino kwa tugenda ngaho imbere. Tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ni muri lancement officiel ya film ya Constante. Aho igiye kubera ngaho ku Croix Rouge mu kibanza ciza. Abona neza ko ari benshi baje kumushigikira, ari abakunzi benshi ba Cinema Ndundi ndetse n'abandi basanzwe bakora akazi kamwe. Yes, ni ibintu byiza, ibintu bisa neza kubona abantu bo muri Cinema Ndundi bafashanya bashigikirana kugira ngo Cinema Ndundi ishobore gushika kuri. Yes, muri Croix Rouge kibanza ciza, aho rero tugomba tugira abe ibirori bitandukanye ndetse na sinema bakinye irimo abakinyi batandukanye basanzwe bakora nganye mu gihugu cacu cy'u Burundi, aho bana neza ko ndabandi benshi bariko baraza kandi baza. Yes, uyu unya yitwa Amede. Yes, kandi tumuganirize gatonya hama cyo tubandanya kandi tuja no mu bindi. Iyi modoka mubona uraboneze ko ari BMT. Wow. Yes, iyi ni BMT. Aboneza ko abazanye na equipe yiwe. Amede, turakora mu kije cyane. Umeze neza. Gamusa kwanza abakunzi ba African TV. Ndatayice reka sirena. Kumbe wamaze kunshira kuri. Niho mbandi. Uramvumisha. Yambu cyane turabaramukije. Aha twaje kwa Constance. Yego muki. Vugiremo. Bisawa turabashimiye cyane. Kumbe dusanze mwaje namwe ko hatwika hano hantu. Yes, turabaramukije namwe bengahe inyuma. None wewe ugura basikiye gatonya ugura iki none uguma wisiga umwanya wose none ubwiza budasanzwe. Merci. Ramutse abakunzi ba African TV. African TV abakunzi bayo mwese ndabaramukije n'abakunzi ba Cinema Ndundi meze bien Jonisa. Yes, abari nyuma turabaramukije mumeze neza. Yes, karibu rero amakara twirebere kwanza ibirori bitandukanye. Manzuweze kwisiga basi manzuweze kwisiga sivye. Yes, itwa kado oreza ko aberewe cyane gose. Yes, umukunzi wacu yambu cyane. Ngene werewe kwanza. Urabona kwanza ngene werewe nukuri kw'Imana. Ikibazo manzo kuri yo shakoshi kugira ngo ntigume yica style. Siko. Ni gihe gituma mbara neza atamuntu ufisa kwambika bwa. Nyuma nambaye neza utu sibisanzwe. Uya vrema. Imisi yose rero vya misi yose kamo aberewe. Mama la. Uyu muntu. Jewe mani jewe urumva ndiko nandikira abakinyi batevye kugira tumyanda ndafise ndongora muri byose. Rero yandongoye ndashima Imana ko bimera bityo nyine byari bimeze sino. Ntabwo cyanja burimo ntaki. Ndashima Imana nta muntu ku ruhande basi yobaza kazavuga ati raba none musore mwiza wambare kuno wonya kuri uyu munsi kwera ko birateye amakenga. Oya no abo je nkunda nambika abandi ncagura abandi anyerekiza afise umutozi nziza cyane ntarabo kungena umeze ntabwo ati we impuzi meze ukiye kubera hajya bugena ubwira umustiliste buke nivyo kandi umustiliste yambika oya umva gushora kwambika n'abandi yego n'abandi vraiment ndabikunda kubona umuntu aberewe. Yes, namutse abakunzi bawe hari abakunzi bawe bihariye. Okay, abakunzi banje bari bakurikirana kuri televiziyo nkuru ya African TV. Nkuru cyane. Reka ndabaramutse. Reka ndabaramutse nonge ndababwira yuko ndabakunda ndabashimira no kungene mudushigikira mutuba hafi. Ndabona ama commentaire ndabona ibintu byose mu filme dukina canke mu biganiro dukora. Thank you so much no kuri turabakunda cyane. Yes, merci beaucoup. Kanzere ku rusaku ndaje fan ndaje ku rusaku. Yes, rekanze hari urusaku ngaha anya gatonya ruhari hagati y'abantu babiri ubona baberewe neza. Hariho umugeni yambaye neza vraiment. Acabaho na Mari none ko wivugira ntarakuvuga. Corona Marine vraiment. Mari wambaye neza cyane vraiment. Nuko basi vuba bakubone. Mugeni amahoro. Umeze neza. Iramutse abakunzi ba African TV kwanza. Turabaramukije aho murereye hose. Wiyumva gute kuri uyu munsi mukuru wawe? Mukuru pe niyumva neza. Sohoka basi gatwa tuganire basi sibyo? Sohoka na Marine wawe muce musohoka tubone ingene basa neza tubone ingene bambaye neza. Igihe cyose murabizi yuko Marine niwe wazana umugeni. Karibu gato. Karibu. Afisa message menshi. Meshi birango aguma afite telefone je yasuko ndayitora. Oya mugeni kirazira vuma ko mugeni agira telefone mu ntoki. Acagira stress nyinshi. Warabaye umuntu aburi bimugora. Umugeni kirazira. Ewe. Yes, karibu rero twiganirire rimwe nabiri canka atatu kuri uyu munsi mukuru wawe. Ndabira umugeni ngene yambaye. Ndabira umugeni heraba n'impuzu abanza bavyita kuyikuma.
Yes, abanza kuyikuma kugira ngo ashobore gutambuka neza. Reka tukugariye nta mugeni yugarira vraiment. Reka tukugariye. Marene ari mu biki marene? Bani umeze neza rero. Okay, uyumva gute kuno musi mukuru wawe? Umunsi udasanzwe aho ugiye gushira sinema yawe. Abantu bashobora gushigikiyemo uyumva gute kwanza muri wewe? Niyumva neza kuko ni igikorwa kitihutirwa cyane kugira umuntu agishikeko. Bisaba ko umuntu amara igihe rero iyo bibaye no gushima Imana. Yes, bon, ni mu gikorwa kigiye guhurirwamo abakinyi benshi batandukanye. Ni gikorwa kandi kigiye guhuriramo abakinyi batabigere bahura. Byagusabye ingufu zingana gute? Mu bisanzwe ntabwo ari ingufu zanje ahubwo ni urukundo rwabaye muri twebwe hagati na hagati kuko iyo buza kuba uburyo cyangwa inkomezi zanje ntabwo nari kubashobora kuko urabona ni benshi barandengeye bamwe sinari gushobora kubegeranya ngo bikunde ariko kubera ubumwe n'urukundo noneho aho biba bikomeye ruravyoroshe niyo mpamvu rero vyashobotse. Yes, bon, nizera ko ari sinema nziza bivanye na promotion mwayigiriye bivanye kandi n'abantu bagirimwe. Mbega uburyo bwa byagusavye hari abantu baba bashoboye gushigikira vyagenze gute? Gukora sinema biraruhisha cyane. Vyakugendekeye gute? Vyagenze gute? Mbega urafite abantu gushigikira no musi? Mu bisanzwe ntabwo ari filime yanje ya mbere. Sanzwe narakoze n'izindi. Ariko iyi yarantwaye uburyo. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu usanga arimo arisumamwo mu twasanzwe akora twa buri munsi kugira ibikorwa bishoboke bivanye no ko umuntu aba akunda ikintu cyangwa bivanye na message aba yumva ashaka gushikiriza ko yogera hashaka kugera. Yes. Urusaku nagomba kuvuga shakanze kuvuga Fani yamaze kuza. Ni uberutse narumvise uri kuravuga yuko Fani wigeze kumusaba kuja muri sinema yawe mugaba kubwira amajambo atari meza. Ubwa mbere wavyakiriye gute? Vyagenze gute? Wiyumvise gute? Hama mbega ntigeze gushigana uvuga ati sha wa muntu bwandi n'injyake. Sinacitse intege ahubwo nafashe umwanya wo kwiyumvira ku vyambwiye. Nsanga nivyo. Sanze ari byo rero byabaye ngombwa yuko ngenda nkicara nkatekereza nkazokora nka bimwe by'ukuri yambwira ko ari ibyo by'uyu munsi rero urabona ibyo yampanuye n'ibyo iyo biba kiriya gihe ari kuba Fani wenyene umugabo kubera yanteguye mu mutwe urabona bakiba babiri wambaye neza ndiko nawe none quick mwese mwaje mwambaye style ziwaye turabire vraiment turabire ramutse bakunze African TV kwa Ewe, ramutse bakunze bakunzi ba African TV. Abakunzi ba African TV. Yambi. Meze neza. Kandi baragukumbuye. I love you. Yes. Ewe murakoze cyane. Ewe barangabiye kamera. Yes, barangabiye kamera murakoze cyane bavyeyi. Cyangwa yitize Fridor. Ndayimutize. Sawa ntacu. Yes, umviriza hari ariko nako ndamubaza, nako ndamubwira ati ubuherutse yaravuze yuko yigeze gusaba kuja muri sinema yawe yiwe mugabo ucumubwira amajambo atari meza. Ubono yarambesheye. Oya. Bivuze siko na bimubwiye. Okay, vyagenze gute? Vyagenze gute? Ico gihe. Kuko ngo vyaramubabaje mugabo acarigumya. None ujya ngo 18 no babugaye ndasaze twinjire. Yes, turazi. Yes, tuza kubisubiramo. Yes, tuza kubisubiramo. Mimi baragukumbuye muri commentaire vuba bakubone basi sivyo? Yes, karibu rero mugubana twebwe muri kino kibanza ciza cyane gose ubona ko umugeni na marene bose bambaye neza hamwe n'undi muntu umugeni ngure ne mugeni mu musigi inyuma none mwe Yes, karibu rero muri lancement officiel. Muraho ndanezerewe cyane kuba ndababona mwa kino kibanza. Haleluya. Siniyo bagije ko mwa kino kibanza harimo umwe abasenga. Amena. Naho tuba winjira mu rusengero filime tubigisha turazi yuko mwiga. Sibyo none? Ndabahaye karibu mwumve ko mwisanze. Mwumve ko tubakunda. Kubatanzi nitwa Niyokindi Constance. Ndibaza yuko umwe wese ahari yo kumva ko yashitse. Yesu ashimwe. Turakunda kuvuga Yesu kuko Yesu niwe yavyemeye. Haleluya. Haleluya. Hama kuri aka kanya bampaye ndibaza nta numwe atabonye ubutumire. Ku butumire hari handitse ko ngo filime Imvano.
turazi yuko mu kirundi bakunda kuvuga ngo nta kaburimbo canke ngo imvo n'imvano. Nimba filime yanje yitwa Imvano, harabaye imvo. Ni nk'uko namwe hari imvo yabazanye ngaha. Iyo mvo rero turaza kuyirabira hamwe muri filime canke tuzoyirabira hamwe muri filime, ariko ni filime bita Imvano. Ndashimiye Imana cyane kuri uyu munsi kuba yabikunze ikabinyemerera, nkaba ndababonye abonzi n'abatari banzi. Haleluya! Kugira mugenza wawe ati n'ubuntu bw'Imana. Amen. Ikintu rero nirata cya mbere nuko muri uru rugendo rwa filime nta muntu ashobora kubyikorana wenyine. Haleluya! Muri uru rugendo ntawe uvuga ngo acana agati ka wenyine, ahubwo arashyira muzika abandi bakenyegeza. Amena. Naragiriwe ubuntu rero, ndi muto ariko sindi gito, kuko byitwa ko ndi umwana yavukiye mu bavyeyi bamukunda. Ndashimiye cyane abantu bamfashije muri filime yanje Imvo. Imbere yuko ngira icyo mvuze bobanza bagahaguruka. Haleluya! Bayikinyemwo ari benshi, harimwo abari ruguru, abo mumenyereye nka ba Munyari, abakinyi baninde batari bake. Ariko no ngahi Bujumbura urabona yuko mu gisata kijanye n'amareresi ko bagerageje bakamfasha, bakanshigikira. Ndashimiye cyane Fanny Ravine, ndashimiye Sabas, abo bantu baranteye intege kuko bo barazi umubabaro cyane wo mwakino gikorwa. Baranshigikira aho byanka nkumva mengo nogwa, bakambira ntibyuka, bakansinagiza. Haleluya! Haleluya! Abo bantu n'umubampera amashyi kuko ni nk'abavyeyi. Nkaba nongeye gushimira umuntu yitanze mu buryo budasanzwe n'umukameramani Hajararuha. Haleluya! Nimba uno munsi duteramye ngaha ni kubwiwe, yohaguruka nawe mukamumpera amashyi. Haleluya! Uriya muntu rero ntabwo filime ayikora nk'umwuga kugire umuhe amafaranga, ahubwo asanzwe anabikunda. Ni wa muntu ageze kuri tere ubona yuko igikorwa atagifata nk'uje guca ingero, ahubwo agikora nk'uwuzi icaje gukora icyari cyo. Haleluya! Nkaba nongeye nkashimira abantu bari ngaho imbere yanje, murabona ko ari benshi. Ku bwanje ntacyo noronka nokora kugira nshobore kubasitura ngo baze ku matike yabo, urazi ko bisanzwe bigoye. Nabo ni mu bampera amashyi. Nkaba nongera nkashimira aba bakinyi bihanganye, kuko mu rugendo hari igihe umuntu anyagirwa cyangwa agahura n'izuba, ariko ibyo baciyemwo byose barakoze, barabyihanganiye, baremera ko filime Imvo ibaho. Kuko iyo batemera nk'uko ni nabiteguye, ntabwo filime Imvo Imvano uno munsi yari kubaho. Haleluya! Nabo ni mu bampera amashyi. Nkaba nongeye gushimira abakinyi bagenzi banje, nongera nshimira n'abanditsi. Hano turafise abantu batwitangiye imbere, wanashima bafise n'uburambe mwa bino bintu. Nagombe ndababwira aho bari bahaguruke, kuko ni iby'igiciro kubona abantu dusangiye umwuga bemera bakaza bakanshigikira. Aho bari bahaguruke ndabinginze. Haleluya! Bariyizi nibahaguruke. Amen. Ni mu bampera amashyi aba bantu. N'abanditsi beza, n'abantu kandi mukunda ndabizi, sindabyirengagije. Nkaba nongeye gushimira umukameramani wanje yakoze imbere filime bita Iyeriko,
uwo bataranze uno munsi hariho amareresi menshi yambonyemwo yohaguruka nawe nyene mukamfasha nawe mukamukomera amashyi. Haleluya. Umuntu wese yaje mwa kino gikorwa agashika ngaha nawe nagome ndamubwire ngo yikomera amashyi. Abajournaliste nikureho muri mwumve ko ndabashimiye cyane, mwakoze kwitanga kuri uyu munsi mugashika hano hantu. Jewe ntaco nari mwari kuza kuraba canke mwari kuza kuraba iyo biherera, ariko Imana ibampezagirire cyane. Nkaba nongera nkashimira umuntu ari we wese mwishingiro yaje avamwo cyangwa uwo yari inshuti yanje aharagubwe neza. Haleluya, haleluya. Abantu mukunda filime turabakunda cyane. Shalom, shalom. Ariko kandi reka tukumira amashi Constance wakurika igikorwa cyiza, ariko kandi dukumire amashi cyane n'umufasha wanjye wabonye ko yakiri neza gusumba abandi. Wa kabiri yabaye mwene wacu Kopiko, abandi ntabwo nabonye menga harimo na Sabanterari ariko ntababonye kama ko bagize banyizera namwe ndamubaza mbonye umugore wanje yibungeza ariko yashishimwe bya Constance ndamubaza ni kubera iki mbona wagize ingufu nyinshi ariko hageze tuki wacu udashiramo izo ngufu. Arambwira ngo Constance twabanye ibihe birebire, yarigeze kuba mabuja wanje numva n'akantu kankozeko. Kuri iyo mpamvu jewe nka Nohaske na Solution Couple reka mbaze simapesa kana Tanzania tudafise. Kuri ivyo umuntu waniza stilo twari twifuje nka Solution Couple kumuterera 500,000. Amafaranga aragoye gutanga, reka ngende tuganire ko ntazava ndondera ngo zine telefone atasitira afise reka nitange amaflash ntayo nguze, ariko nzogenda ndayimusabe muri disquete ndayitore abandi baza kugura flash. Kuri umuntu yabishushemo rwose ko ntazakabura. Isinyatira umwe cyangwa ni babiri? Ndakwereke? Asinya bangahe? Asinya umwe cyangwa Soma, nari nzi gusoma. Kezimana na Uwimana. Babibonye? Yitwa gute mbese izina ry'ikirungo Constance? Niyo kindi Constance. Niyo kindi? Witwa niyo kindi? Harimo S. Oya, nahigire. Bakiko baradusinyira iyo ngazi. Data zoyishira? Urumva bariko baratwereka handitse ko Solution Couple. No kuri sheke ohina. Okay, amazina hariko abiri. Mugabo hasinya umutwe. Umutwe w'umugore. Hanyuma hariho abandi bangahe bo kwitanga nta wundi ngo karibu yera karibu halo
shaka nenda kwangu arongora bamahoro bandonere flash ibyo byo kugura ushaka kugura flash wewe ubuye iyo twaguze babahe flash umwe flash yiyo salama umeze neza wambaye neza cyane rwose Jesse ndio kula flash filme nkamundi bunye flash abandi baza bavuye muganje ngo ushikize ibihumbi ijana muri menshi mana yampaye ndamushikize kandi nibaza ko mabanga ndayatanze ubundi ni bose dufise kandi apana zimwe za debere tumaze hizi